tubanza gusoma Itanguriro 13 ku murongo wa 17. Igitabo cy'Itanguriro 13 ku murongo wa 17. Itanguriro 13 ku murongo wa 17. Afise ibiyandi bazama habonye ko ni hafi cyane. Havuga ati, va hasi ugendure iki gihugu iyo kiva kikagera, kuko ari wewe nzogiha. Va hasi ugendure iki gihugu iyo kiva kikagera, kuko ari wewe nzogiha. Na nibagiye ushaka bungu, Imana ribwiye Aburahamu ngo va hasi rero. Uratsa ko Imana yarimaze kumusezeranira byinshi. Uravye kuri 16 wereye kuri 15, sinzi ko muriko murasoma ibyo gitabo cyose, tuzogisome muhira ko ngomba ko nivyakunda Bibiliya yose tuze tuyige. Amen. Imana imubwira rero ngo va hasi ugendure igihugu nzoguha. Amen. Ijambo twiga rivuga ati ukwizera ko kugendura ivyo wasezeraniwe. Niririnjira cyane. Imana yari yasezeraniye Aburahamu, imubwira ko izomugwiza, imubwira ko izomuha abana benshi, imuha kandi ko izomuha igihugu. Amen. Hama Imana rero ikigomba ko haba igikorwa cyo kwizera. Amen. Igikorwa cyo kwizera cyo kugenda guhonyora aho wasezeraniwe. Muravyo, Imana yagusezeraniye ati ndaguha parcela i Bujumbura, wibera mu Kayanza, ukaca ufata itike ukazi Bujumbura ukahahonyura, ukavuga ati Imana wasezeraniye parcela i Bujumbura, je ndahonyoye i Bujumbura, ndiko ndahagendura. Amen. Ntangiye kugendura ahantu wampaye nzoba. Imana ikakubwira ati nzoguha abana, wahora witwa ingumba, uca utangura gufata utwana ukatugendura, ukazurimenyereza. Amen. Ukazurimenyereza guheka kana, ukamenyera kuvisa akababi ugira gutya ati hora nkuko umutwaye ku mugongo. Amen. Amen. Imana ikakubwira ati nzoguha akazi, utangura kuja mu biro kuhagendura, ukaraba ingene abandi binjira mu biro, ingene bahicara, ingene bahasohoka, ingene batonda kuri drapo amasaha batahirako. Uko nukundi kwizera ko kugendura icyo Imana izoguha itaragushikiriza. Imana ikubwira ati uzogira mariage, harabigema avuga ati vraiment je none kweli nzogira mariage. Cyangwa imisoro avuga ati vraiment nakanoti ingene ndakora eske nzogira mariage. Imana ikagwa kugendura, ukaza ngaho ugatanga kuzuvuga ya majambo ngo wego menza musengera, nzokwihangana cyo ndamusengera. Ufata imeza ushira ngaha ugafata ugatangura kuzura gusinya kuri mariage. No, sizi kuvyumva. Amena. Nimba umugabo mutaragira eta civile ukamenyera kuja ku ikomine, ukaraba ingene bababaza, ukamenyera kujaje imbere, kuzugenda nawe ugira gutya, ukamenyera guhaguruka abantu bose bakaca bahaguruka, ukamenya kugenda ndogo ndogo mwafatanye. Nunatangura kubigendura ndugu yangu. Ukwizera ko kugendura nukundi kuntu ndugu yangu, cyane nta kirundi wumva. Imana yaremye isi n'ijuru, yasezeraniye Aburahamu kwizomuha icyo gihugu, ikimubwira ati va hasi. Reka nsubire ndahasoma niho ari bwahumve neza. Ati va hasi ugendure iki gihugu. Kugendura no inspector, ukaba mu inspector uraba ntihagire warinya hatariho, ntihagire ubaya kandi utarahashikira. Va hasi ugendura iki gihugu iyo kiva kikagera, kuko ari wowe nzogiha. Imana rero irafise ukuntu ikora n'abantu b'abantu. Irakora mu buryo bumwe cyangwa igakora no mu bundi. Ngomba kuvuga ubushobozi buri mu kugendura.
sinzi ko harageraho Imana ikubwira ati genda kwa naka, wageraho ukarindira ko hari icyiza kukubwira uza kuvugana na naka ukabura, ukarinda utaha ataco mwavuganye, ukibaza ati navangiwe cyane. Imana ibiguhaye kuhagendura, wahonyoye abadayimoni bahari barahunga. Icyo cyonyine. Hari igihe Imana ikubwira ati genda usengere igisagara cya Gitega, muganga akubwira ati gihonyoremo gusa, ukagenda no mu Magarama ngo ba, ugahagarara ukamanuka ukuruka muri bus ukahagendura. Ijambo ry'Imana tuvuga ngo aho tuzaduhonye hose Imana izoba yahaduhaye. Imana ikaba yahaguhaye abadayimoni bahari bose bagomba guteza ikintu kibi bose bagahunga. Turavyumva. Wagomba kuzorongorwa mu rugo rw'umuzungu, urondera umuzungu exemplaire ugenda kuraba, ukahahonyora ati mu izina rya Yesu nzoba umukazana w'umuzungu. Ukahagendura ati reka ndabe ingene abazungu barya, sinzohave nteka irenga isombe, nabo bikundira amakaroni cyangwa n'amakaroti. Haleluya, haleluya. Imana ibwira Aburahamu kugenda kuhagendura. Si ikintu Imana yapfuye kugira cya burebure. Buriya hari ubushobozi prophetike bw'ubuvugishwa buba uhonyoye ahantu cyane winjiye mu kintu. Hari umuryango cyangwa famiye batagukunda n'umusi n'umwe, batarigera bakwiyumvirirako cyangwa batarigera bakwiyumvamo, bakwanga kumwe kubi. Mugabo kubw'ubushobozi prophetike bw'ubuvugishwa n'Imana urahahonyora ukahagendura, amadayimoni yose yakuvuga nabi muri rya famiye agahunga, bagasigara bakuvuga neza. Wahora gutuka agatangura gutera amashuri. Sinzi kuravyumva neza. Umwigeme yakwanze wa musore waramusenge, ugasenga ukavuga ati Mana je jya mwigeme niwe vraiment wari warambwiye, honyori wabo uhagendura. Sobukwe wifuza ko kubera sobukwe muramutse uvuga atanda hinji. Amen. Tangura kubona waje gusaba irembo, niko bavyita. Tangura kubona uri kurababwira turumva rero je ngomba ko mariage izoba saa 8 kandi muri mariage yanje nta nzoga izoba irimo. Tangura kubona uri kurabivuga, nubibone gusa ucuhahonyura. Kandi hari abariko baravyumva nk'inkuru. Imana ibyari binaniye kubwira Aburahamu ngo igihugu nagwaye warakibonye, si kijya none nakubwiye, none hari bindi. Mugabo yambwiye ngo va hasi ukigendure, tangure kuraba ati hari imanga ngaha ifoko ibanzwa ikakogwa neza. Aha naho hari ibintu bashizeho bitari bikenewe ahantu ko hacibarabara. Aha naho tuzuhubaka amadepo. Uzi impamvu ijambo ry'Imana riri muri Zaburi igice cya mbere ku murongo wa mbere rivuga ngo hahirwa umuntu atagendera mu nama z'abantu? Nuko amaguru yacu arimo umugisha. Ijambo ry'Imana muri Zaburi kandi 119 n'umurongo wa 105 havuga ngo ijambo ryawe ni itara rimurika ibirenge byacu. Imana irakumurikira aho uca hose, ibirenge byacu birimo ubushobozi budasanzwe. Amen. Aho duhonyoye ijambo ry'Imana katubwira ngo aho duhonyoye ngo Imana ibihaduhaye. Sasa hari ikintu sinzi ndibuka tukira abajene ko arigeze kora ikintu, yari umuntu yari asumbuwana sana. Tujya dufata impuzu tuyishira ngaho tuyisengera nkuko ari wa muntu turiko dusengera, kandi ibyo twasenze kuri we niko vyabaye. Hari igihe ugwaza umuntu akaremba
ukabura ingene uri bumutere umuzane kuri eglise bamusenge, ugafata igitambara ukakizana abakozi b'Imana bakagifata bakagisengera, ubushobozi bwinshi aho hantu bumusanga hari. Sinzi ko uravyumva. Hari abantu bamaze kugira ibintu biba bimakamenyero, mugabo vyari ibyo, mugabo bamaze kubigira akamenyero, bagafata ubusenkiri litre kujana ku mahombi, mugabo amazi ukayajana imbere y'umukozi w'Imana akayasengera, aragaruka agashobora gukora ibikomeye. Uretse ko abantu benshi babigize akamenyero, akabiduka agasenga iminsi yose ku mahombi. Tangura kumenyera gufata ugendura. Warusabye Imana ko umunsi muzogenda mu ndege, genda kuri aeroport. No, si nguru. No, nukuri. C'est vrai. Genda kuri aeroport, tangura kuraba ingene binjira mu ndege. Hari abanyeshuri nga kuva batangura uwa mbere ntarigera bo wa mbere mu ishuri. Tuvuze bamanike ukuboko ntibomanika. Ekine yamanitse ukuboko yesa guhezagira. Na Bojan na Fulgence n'abandi. Ego. Urashaka kubwira Imana ati, jewe ubu ngomba kuzoba uwa mbere mu ishuri. Uca utangura kugendura, bariko barakubwira ati uwa mbere Kwizera Celine. Amen. Ugatangura kumva bakubwira ati uwa mbere Kamugeni La Douce. Ugatangura kumva ariko aravuga iryo jambo. Sinzi ko muvyumva. Uwa mbere Ngendakumana Stefano. Ukumva utangura ufata undi mwana ukamugira monsieur titulaire canke madame, ukamubwira ati tangura gusoma uhere ku izina ryanje. Ati uwa mbere Irankunda Stella. Canke uwa mbere Uwimana Ekine, canke Uwimana Trésor. Ugatangura kumenyera izina ryawe ko boryamagara ubwa mbere y'abandi. Urafata impapuro ugaha undi mwana cyangwa undi muntu uri umuntu akuze ugwaye, akambara amarori akaba docteur, akavuga ati bon baheje gupima basanze ya kanseri wahora urwaye atayikirimo. No, mubibaza ko ari inkuru. Nukuri Imana yabwiye ngo va hasi ugendure. Twitegereje igitereko cawe twasanze ubu cyarakize. Twaravye amaso twasanze amadogera ari meza. Cyakizimbe twahora turaba tukabona mugabo akaca nyiganza amarori gatonya ntaco tukibona. Wamara iminsi utajya kanyama ugatangura kwimenyereza kubona uri kurahekenya inyama. No, iko niko kugendura kwa inspector. Amen. Twabonye kuri Aburahamu ingene yavuye mu gihugu cyo kutizera yinjira mu gihugu cyo kwizera, ava mu gihugu cy'ibidashoboka yinjira mu gihugu cy'ibishoboka. Cette fois-ci nukwizera ukatangura kugendura vya bindi Imana yagusezeraniye, ugatangura kuvyinjiramo, ugatangura gushiramo ikirenge, ugatangura gushikayo
nubwo atanagira mugabo batangura kuhamotereza, bituma ubuzima bwawe buhinduka. Hari ufise umuhamagaro wo kuzoba ministre, wo kuzoba deje, wo kuzoba valeur azwi mwisi, wo kuzoba musineaste azwi mwisi, wo kuzoba icyo uzoba, tangura kucinjizamo kuguru mu kwizera. Amen. Tangura kubona ufata ikintu ugifate, utangura kubona ko wagifashe mu gusenga, usenge wagifashe. Sinzi ko birashika umuntu wawe akabagwariye kure, apana kwisumbo ngo mana musange hariya imara mirundi, mana musange hariya. Ni hehe hari iwanyu? Fata izina ryiwe uryandike ku gapapuro, umubone ko ari kuri ako gapapuro. Fata imuzu yiwe usanzuzi, nimba iri hafi, yagiye mu bitaro nawe uri muhira, fata imuzu yiwe, ati mana nguyu mama ndamufashe, mama uyu ni mama ndamufashe, mu izina rya Yesu mama vyuka mama. Uzumva bagutelefona ati mama waravyutse, mama warakize, ngo bagatangura kubeshera dogiteri, ngo urumva ngo dogiteri yamuteye agashinge kamwe ngo acaravyuka, mbwa uraza useka. No, sinzi ko reka mbabwira ibintu abapfumu bagira. Sinigeze nja ku mupfumu, mbwa numva babivuga ngo ari umupfumu akubwira ngo zana ngo aho umuntu yakandagiye. Sinzi ko muravyumva, bayita makanda, bayita ngiki, aho umuntu yakandagiye ahonyoye. Mwebaza ko ari biki? Afata hajya ahantu akabonamo wa muntu. Hari igihe bavuga ngo zana umushatsi wiwe, abona afata wa mushatsi akabonamo wa muntu. Hari igihe bakubwira ngo zana inzara, sivyo none? Afata zijya nzara akabonamo wa muntu. Sawa? Ngomba ko dutangura kugira ukwizera ko gutangura kugendura bya bindi twasezeraniwe n'Imana. Warukeneye maison en étage, inzu ya étage, tangura kuduga ama escalier, uduga umanuka. Ati allo, ego ndiko ndaduga kuri escalier, ukimenyereza, ukamenyera nkaya, ukazuraza kuduga ngaha gato gato, ndiko ndimenyeza kuduga ama escalier. Gomba ko munzu yawe aba ascenseur, tangura kumenyera gufyonda, kaca winjiramo gahora quelques minutes, gasuka fyonda sohoka. Mpapa umwe yarakeneye imodoka, yagiye gucurisha ikontake y'imbaho, avuga ati mana iyi ni acte prophétique, ndakoresheje urufunguzo rw'imbaho, nzora ndarugendana ndakubwira ko nkeneye imodoka. Tangura kuzumenyera guca kuri alimentation, uzana imikate, nimba utararonka abana wumve ko ushiriye abana imigati. Ngo abana banje barakunda amako pain coupé, bakunda dupe viande, ndabira pe viande ngawe ishushe, abana banje barazikunda cyane. Mumva kumenga ndiko ngabo uzubigerageze. Amen. Uzubigerageze urabe hari kimana iko irakora mu buzima bwacu. Nta n'umunsi numwe urahagara muri commune ukeneyemo parcelle cyangwa zone cyangwa quartier uvuga ati aha ndahahonyoye mana ndakeneye parcelle muri commune. Utangura kuhagendura, utangura kugenda uzunguruka igisagara, ico gisagara ukeneye kurongamo parcelle. Cyangwa ugenzure igisagara ugomba kurongamo umugeni cyangwa umusore. Papa we yavukiye mwisare, nawe uvukira mwisare, none ugira urongorere cyangwa urongogwe mwisare, uzovyare abanye oya fo kuhindura, utangura kugendura. Amen. Tangura kuagenda genda ati aha ndashize ama limit, ukazunguruka ukaja hari ati hatarenga ngaha niyo nzokura umugeni aha nyene.
murabona menyera kwakira amaraporo y'abakozi bawe bakuzaniye raporo abadandaza watumye kudandaza. Amen. Uri kurabwira ngo none wowe wana nagutumye byo kurangura Kinshasa, none wasanze wewe natumye Nairobi ko watevye cyane. Wewe nakubwiye ko Dar es Salaam ntakeneye ko ndakura ibidandaza nari nabicishije Mombasa, none tangura kwagendura. Hari abantu bicaye nga batacu bazinanye ko n'Imana atacu muravugana. Nuzi ngo umugeni azova muri komini ye ntacuzi, nuzi ngo uzorongora cyangwa uzorongoga umwaka uyuhe ntavyuzi, cyangwa nuzi ngo uzokubaka inzu yawe ryari ntavyuzi. Ubuzima bwawe bumeze uko, ariko utangura gusenga Imana uyibaze nikubwira ngo nzoguha inzu, tangura kuja gupatanisha amatafari. Tangura kuzura baza ati mbe none abafundi barihwa gute muri no myaka, bakakubwira. Tangura kuzura imenyereza ingene bavyita, ibi bavyita ngo n'amakolone, ivyo bita amashenaje, amatafari, tafari igeze kuri karanti ngo bari kuzaniye ngo urumva ngo amafera beton ngo nayo ngo urumva ari utuntu bitutwetriye tujya nito tuzimbutse, ngo urumva ngo kolone bashira ko ivyuma bitatu ngo niyo bashira ko bine ngo ni nkaco kimwe ntabwo bitwara amahera menshi. Ugatanga kuzura imenyereza ibintu moye nivyo, ugatangura kumenya amaterme za lento, ukamenya ko kaje bashira hejuru ya talento, hari utuntu tutukostra hari yo gutangura kuzura twimenyereza kubera ntibizove bikugwa ko ngo abo ngutangura kubaza ngo ivyo vyo nibiki, bakatangura kuvuga ngo urumva ngo tuba twita ngo lento nazo nizi, kubera uzohamaze gutangura kugendura uko no kwizera ko ni kudasanzwe. Hari impuzu utarigera wambara, impuzu wambaye nta n'umusi n'umurarenza impuzu ya 50,000. Tangura kumenyera bariko barakubaza ngo iyo shati wayiguza ngahe, inayiguze make nayiguze 120,000. Naironse kuri make yari solde musanze bayigurisha 200,000. Utangura kumenyera kuvuga ivyo, tangura kwimenyereza kwambara cravate. Ari abantu batarigera bambara cravate kuva bavuga. Tangura kwimenyereza cravate, tangura kwimenyereza agakoti, tangura kwimenyereza wahamagawe mu bashinga nawe bakomakomeye, nawe wicaye wavuze ijambo utangura kuvuga ngo Aburahamu yarazinanye n'Imana, kandi je ndatangana na Aburahamu. Dusanzwe tuzi kwizera kenshi ko kwinjira mu majambo, ariko uravye Aburahamu ugasoma nkuru cyane za Aburahamu ntabwo yavugaga menshi. Muze musome neza, we ntiyavuga menshi. Imana yamubwiye ngo sohoka ngo harura inyenyeri, agasohoka agaharura inyenyeri akisubira hari rindi rimwe gusa niyo yavuze ngo none samana, none jewe umwana wundi niwe azoza gutora n'ivy'iwanje kubera ko utarampa umwana. Mugabo yaragira ibintu by'ama acte prophétique. Yagira gute? Abonye abamarayika barenganye irabahamagara bakaza bakajya iwiwe, yarakora ibyo bintu akoze bigaca bikora ku mutima w'Imana. Mu marayika heje kujya inyama yaciye avugishwa ngo mwakuza nk'aya mango muzo mufise umwana. Imana kubera yarayizi kuko kwizera kubaho, ukwizera ko gufatisha amaguru ukinjira ahantu ukaba waheje kuhafata. Nico gituma yabwiye Aburahamu ngo va hasi, ndio jambo twasomye ngo va hasi ugendure iki gihugu, iyo kiva kikagera arazunguruka kuko ari wewe nzogiha. Munzu yawe nta ntebe y'idivan cyangwa fauteuil cyangwa je commence la vie wowe ufise. Injira mu nzu uzi ko bihari, cyangwa jya kuri magasin babidandaza ko, cyangwa injira mu isoko babikorera ko, cyangwa atelier ucicareko wicare uvuga ati ndahafashe mu izina rya Yesu. Ati intebe nk'iyi muri kumenga akabona nyine uko bariko atera inkuru wewe wahoze wasisiye uriko urabwira mu mutima ati intebe nk'iyi nyene ndayifashe mu izina rya Yesu. Kandi ibyo ngubwiye nivyo. Inzu nta televiziyo ufise, abana birirwa baja gutonda kumuhana baraba bakabaseka kwa amazi bakagira gute. Murasoseka abaza abana banje je inge tuja kuri magazi wigirisha ngo uriko arabaza ati nayo
aho niyo washimya tubwira Imana ati hanayifashe iyi nyene iyi nyene kandi uzubigire kandi muri isomene dimanche uzombwira ibyo nkubwiye n'ukuri. Ugira business intonya hari bidandaza utarigera ukora, udandaza utuntu tugarukira kuri 5,000 kuri 5,000 kuri 5 million. Hariho ibidandaza wifuza kuzoshika ko mugabo utarigera ubishika bikoreko. Uri umushoferi wa yasi wa bagwaye imodoka nini ukoresha kwa stere mugabo warukeneye actros. Genda umunsi umwe muri actros ubwira umuntu ayigendesha ati mbisa kwanza ndabe iki actros gifite ama vitesse angahe gaje ukacicara mugatangura kugira gutya ati nyene mana ngomba kuzora ngendesha nkiyi nyene sinzi kuravyumva. Ndiko ngomba ko ndakwinjiza muko kwizera. Amen. Ko kugendura ivyawe. Imirima yawe warimye yama papi ntizana genda mu murima wimbuka uhahonyore uvuga ati Mana nanje ngomba gwamaje ko wimbuka nk'uyu. Amen. Turagiye gusenga. Icyo ndagusengera ni Imana igukure mu bwoba. Kuko nawe uri kuravuga amen hari ibintu ukwivuga ngo njana ngo cenga. Jomba bishoboka. Jurumva sinize nayaga mukama. Mugo nkeneye umuhungu yahejeje lisansi. None nzomuronka gute? Rondera uwajejeje lisansi mu buzi umufate ku kuboko. Umuramutsa ati bite ni sawa. Bwira Imana ati uwize amashure nk'uyu. Uwize nkaya nyene niyo nkene. Ukeneye umuhungu ameze gute? Abakobwa ntibabivuga baca bahora. Bivugire ku mutima ntaje. Ucugenda ugafata nk'ujya. Cyangwa ukeneye mwigeme mugabo nta urigera ubona mugabo ucugenda ugafata nk'ujya. Ukeneye akazi nkaka kandi uca winjira mu biro nkabijya. Kumbure ujya makwimatera y'ipampa nanse kubivugira hejuru urakeneza Dodoma. Genda kumugenza ate oya reka ndarushe kanjami gatonya cyane. Utimana kadodoma nkaka. Kutavyumva. Aho nyene fatira aho nyene. Amen. Tugomba dusenge. Ikintu cyamenda gusengera Imana igukure mu bwoba. Utangura kumva kwinjira ahantu hawe. Utangura kugendura ahantu urekuriwe. Hari ivyawe. Ugenda uhafata uhinjire. Amen. Hama ikindi nacho utangure kuvuga rero aho ugiye kuja. Tangura gupanga programme. Uvuga ati Mana mfasha ngira nje hana. Kubwo umutwaro wawo ndi nkeneye kuja hana. Ariyo dote batarenza muri no misi ni yangahe abaheruka kurongorwa canke. Bavuga ati Mana je nkeneye dote double yiyi itangwa muri no misi. Tangura gufata envelope ubona bavuga ngo muri kaga kemanyi sinzi ngene babivuga ngo muba mu shishiro sinzi ngene babivuga. Tangura kumenyera bari ko baravuga bashinga naye ngo shishiro ngo ji miliyoni 8 ngo ngizi. Tangura kuvuga ati Mana nkeneye ko nzokobwa ya nkeneye ko kandi nkure mu bwoba ntangure kugira acte prophétique ngende ndahonyore ngende ndabikore ngende Imana dushoboza tuzokwiga ikintu cyitwa déclaration prophétique. Aho utangura gukoresha amajambo nayo. Ubu twavuze kwahonyora gusa ariko ntabwo twavuze amajambo ushobora kuvuga. Reka tugarukirize kuguhonyora gusa, kuhinjira gusa, guharara gusa, gufata gwa rufunguruzo gusa, tangura kwambara impuzu zijanye n'ivyo. Warukeneye kuba umumekanisiye tangura kwambara ibisarubeti byuzuye amavuta. Utangura kwimenyereza ubwo buzima. Uhonyore hahandi hakenewe kuhonyogwa. Amen. Reka uhaguruke dusenge.